In my short time in Washington, I've seen firsthand how the system is broken. Mu gihe gito namaze i Washington, nariboneye neza uko system yasenyutse. Akagwi gato k'abantu barananiwe, bumva ko bazi byose kandi ko batahura buri muntu wese. Bashaka gutegeka abantu ko babaho, ico bakora nuko bategerezwa kwiyumvira. Ariko ntimwemere ko abantu babategeka. Ntimwemere ko bababwira ibyo mutegerezwa kwemera. Na cyane mu gihe muzi yuko muri mukuri. Izo ndoto mufise ntimutinye kuzishira mu bikorwa. Amerika yahoze ari igihugu c'indoto kuko Amerika ni igihugu c'abemera nyabo. Abashinze Amerika banditse ibwirizwa shingiro rya Republika bavuga ko bemera Imana inshuro zine kuko muri Amerika ntidusenga leta, muri Amerika dusenga Imana. Mwibuke ko nta kintu na kimwe gihambaye cigeze kigegwaho coroshe. Gukurikiza ibyo wemera bisaba ko witegura guca mu ngorane. Ukora ikintu kizima utegereza kwitegura kuko harabo byananiye. Aba rero bazoza aho gutwenga, bazokubwira ko bidashoboka, bazokubwira ko utazobishobora. Ariko ubwabo barazi ko bishoboka, ariko nta kuraje bigeze baronka yo kubikora. Rero bazoza kukwemeza ko nawe utazobishobora. Uko abantu bababwira ko bidashoboka, ko bidazoshoboka, niko mukuye kurushaho kumva impamvu yo kubemeza ko bibesha. Muzoze mufatira ijambo ntibishoboka nkiri batera inguvu gusa. Nimwishime kuko nimba batabemera namahirwe kuri mwebwe. Namahirwe kuko isi yahinduwe n'abantu batemerwa muri societe. Rero ni mwambaro uwo mwambaro yo kutemerwa. I've seen so many brilliant people. They gave up in life. Nabonye abantu benshi bafise ubwenge bwinshi barabuza amahirwe mu buzima. Barabanyabwenge, barabambere mu ishuri, bari incabwenge muri vyose, ariko mu buzima baracinse intege. Nabonye abandi batari bafise iyo mpano canke ubushobozi. Ubu nibo bantu bateye imbere, bakomeye kuko ntibigeze bacika intege, ntibigeze bahagarika. Muzohore mwibuka iki kintu iminsi yose. Nimuze mwigire muhagarika kugwanira ibyo mwemera no kugwanira abantu babitaho. Mwireme micubahiro niteka muri mwebwe, hanyuma mukomeze urugendo atabwoba.